Ndabaramukije bene data nkunda aho muri hose kw'isi yose, izina ry'umwami Yesu Kristo nirihabwe icubahiro kuko dusuye kuronka umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mu video iheze narabaganirije ingene Imana yo mwijuru yanyandikiye ikete nkuko nari nabisavye kandi Imana nishimwe. Hanyuma rero nabonye abamarayika batatu baje basa nk'abari mu modoka baraza barantwara baranjana. Sinamenye iyo tugiye, ariko aho twashikiye nahasanze harimwo ubwo butumwa Imana yari igombye kumpa. Ubwo butumwa rero bwari muri kete, hanyuma iryo kete ryari ryanditse, yari nk'urupapuro nabona rwanditse, kandi rwanditse ko nkaho umenga rwanditse ko wari urupapuro, hamugwa urupapuro kwa rwanditse imbere n'inyuma, kandi bikaboneka ko umenga handitse n'abantu benshi baje baragwandikako. Umwe akandikako ijambo acagenda haza uwundi yandika, haza uwundi yandika, haza uwundi yandika. Nanje rero urwo rupapuro aho kurusoma, ahubwo nanje nari mbwirizo kwandika ico Imana yavuze. Haleluya. Rero ngiye kwandika narabashingiye intahe muri iyo video irenganye. Ingene ngiye kwandika naciye mbona hariho amajambo yanditse imbere yanje. Ayo majambo rero niyo naciye ngenda gukoporora kuri rwa rupapuro. Ayo majambo yari ayahe? Yari amajambo n'ubutumwa Imana yari itumye buri mu bice ibitabo bitatu. Igitabo c'ivyakozwe n'intumwa, igice c'icumi, hanyuma n'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana, igice c'icumi hama n'igitabo ca Yesaya 60 n'igitabo ca Yesaya nyene 61. Nayo ma message ane Imana yampaye kugira ngo nsangire namwe uyu munsi, kuko ivyo Umwami yabwiye yigishije umutima wanje nivyo nanje nsangira n'abakunzi banje. Data nahabwa icubahiro. Mu video iheze narabaganirije ingene Imana muri iryo kete yampaye nje muri ibyakozwe n'intumwa 10, ingene Korneliyo ngo yeriko arasenga, hama umumarayika akamubonekera akavuga ati Imana yumvise ugusenga kwawe n'ibikorwa vyawe kandi ntizokwibagira. Ngo byabaye icibutso, ni ukuvuga ngo izohora ukwibuka. Haleluya. Ni message Imana yari itanze bene data, nawe igukomeze. Ibyo twabivuze mu video irenganye, niba bikenera uragenda ubirabe. Ariko izi saha nanje nje kongera kukubwira ku butumwa bundi ubwo nyene nahawe muri iryo joro, ariko ntashoboye kuronka umwanya wo kubuvugako. Ni ubu butumwa byo mu vyahishuriwe Yohana ibice 17. Inshuti zanje nagomba ndababwire yuko jewe sinje kubasobanurira igitabo c'ivyahishuwe Yohana, sinje no kubabwira ngo iki gisobanura iki, oya, ariko nje kubabwira message Imana yampaye à travers icishije muri ibi bice. Mu ntahure neza, sinje gusobanura igitabo c'ivyahishuwe Yohana, ariko nje kuvuga message Mpwemu Yera yanzaniye icishije muri aya majambo yo mu vyahishuwe Yohana. Umwami abahezagire. Reka dusenge. Urakoze Yesu kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe. Mwami Imana, ndakwinginze kugira ngo uzuvugane natwe rero, undongore aho nza kuvuga, ufate ururimi rwanje, Mpwemu Yera aganiriza ubwoko bwawe. Yesu uganiriza ubwoko bwawe uzobukoze, uvuga ico ushaka kutwereka muri aya majambo. Urakoze Yesu ko wumva kandi kuvyishura, ni mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Dusome mu izina rya Yesu igitabo c'ivyahishuwe Yohana 17. Yohana yerekwa maraya n'igikoko gisa n'agahama. Haza umwe muri ba marayika ndwi bari bafise vya bikombe ndwi, avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke urubanza ruzocigwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Aha turabona ko ari ugutumira, ati ngwino ndakwereke. Yohana niwe yabibwirwa.
uyu munsi si Yohani, uyu munsi ni wewe nanje. Ngwino ndakwereke uko bimeze. Uwasambana n'abami bo ku isi, ababa ku isi bakaboregwa umuvinyu, niwe busambanyi bwiwe. Anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama, cuzuye amazina y'ukurogota, gifise imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yambaye impuzu y'imyambarabami niyitukura, yari yisakaye inzahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita, afise igikombe c'izahabu mu minwe, yuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya vyo mw'isi. Kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe ivya Yesu. Ndamubonye birantangaza ndumigwa. Umumarayika arambaza ati, niki kigutangaje? Ndakubwira akabanga kuriya mugore nako igikoko agenderako gifise imitwe 7 n'amahembe 10. Aha nkigejeje ngaha bakunzi abize teoloji canke abagize ubushakashatsi kubw'uyu mumaraya kuri uyu mugore avugwa hano hantu, kubw'iki gikoko yicaye ko gifise amahembe imitwe 7 n'amahembe 10. Ndabizi hariho ababisesanguye, murashobora kumenya muti uyo mugore ninde, kandi nibyo nayo mahembe n'ico gikoko ninde. Ico gikoko gifise ayo mahembe 7, ico gikoko gifise imitwe 7 n'amahembe 10, ico ninde? Ivyo sivyo nje kuvuga, ariko ndabizi benshi murabizi. Kandi mpwemu yera ashishikare kubaganiriza muri aya majambo. Hanyuma ku murongo w'indwi umumarayika arambaza ati, niki kigutangaje? Ndakubwira akabanga kuriya mugore n'akakiriya gikoko agenderako gifise imitwe 7 n'amahembe 10. Igikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho, kandi kigira kiduge kive ikuzimu. Ngo kigira kiduge kive ikuzimu, kije kuranduka. Kandi ababa mw'isi amazina yabo atanditswe mu gitabo c'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi, bazotangara babonye ico gikoko yuko cariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka. Aha niho umutima w'ubwenge userukira. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicayeko. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicayeko. Kandi niyo bami 7, 5 barakombowe, umwe ariho, uwundi we ntaraza. Kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito. Kandi ca gikoko cariho kandi kitakiriho, ico ubwaco ni uwugira 8, ariko kandi ni umwe muri ba bandi 7. Kandi azoja kuranduka.
kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarimikwa, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. Abo bahuza inama baha ca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. Abo bahuza inama baha ca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. Abo bazogwanya, naha nagomba dushike ku murongo w'14, ngo abo bazogwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ariwe aganza abaganza. Haleluya! N'umwami w'abami. Haleluya! Kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Data nahabwa icubahiro. Tukigejeje ngaha, ubutumwa buhagaze aha nyene. Mwene data uri kurankurikira, iyi si tubayemwo urayibona, igihe tugezemwo urakibona, n'ibivugwa muri iyi si urabizi kuko nawe nihuba. Ariko icyo utazi kumbure ushaka kudasobanukirwa iki gihe tugezemwo icarico. Ariko Imana Data wa twese shigwe hejuru impaye iyi message kugira ngo igushikire. Iri yerekwa Yohana yagize ninge Data wo mwijuru atuzaniye natwe uyu munsi, kugira ngo tumenye yuko uyo mugore ari kuri ico gikoko gifise amahembe ndwi, gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Ibyo byose bifitaniye ico biriko ico bigamya gukora, ico biriko birashaka gukora. Ico bikora ni giki? Ico biriko birarondera bene data mu nyumve, abari kure n'abari hafi. Data wo mwijuru abugurura amaso abereke ico vyaje gukora, akazi kabyo canke devoir bifise. Ni ku murongo wa 14, ngo abo bazogwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari waganza abaganza, n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Data nashimwe. Ndakengurukiye Imana Data wo mwijuru kubw'iyi message. Abayumva murayumva, batayumva nabo nuko nyene. Ngo ico gikoko canke ngo vyashize hamwe izo nguvu zose zifise objectif imwe, kugwanya isumba vyose, kugwanya Kristo Yesu. Kandi urabe objectif uriko araba iyi si aho tugeze. Kumbure ngira ngo mwebwe ntimubibona cane bivanye naho umuntu abaherereye, ariko jewe mvanye naho mperereye ndabona yuko hariho une puissance iri kwirakuramwo abantu ivy'Imana, une puissance ifutanganya izina rya Yesu, ifutanganya kwizera Imana kose. Ico kintu rero nukuvuga ngo ni plan, ni ngingo bihaye bati guhera mu mwaka wa gardienne abana bakure tubabwira ko atamana iriho, dukure tubabwira yuko ibi bintu byo kwizera ku buryo bw'uko umwana azogera guheza amashure ivy'Imana vyaramumaze kumufudikanamwo pe. Ku kazi barakubwira bati kiraziririzwa kuvuga ivy'Imana. Narigenze kubabwira nahora nkora kw'ishure, hanyuma rero
mw'ishure bakabwira turi mu gihe ca religion, jewe rero niyatanda ko bagira bigishe ijambo ry'Imana, ariko ntibigisha ijambo ry'Imana, oya, ahubwo bagomba kwerekana yuko ibi by'Imana donc ni ibintu abantu batunze, ni ibintu donc ni ibintu abantu bishiriyemwo, ça n'a rien à voir n'ububasha bw'Imana n'inkomezi z'Imana n'iki. Nuko bonyene bavyigisha, ugasanga nyene umwana akuzamye ati bya bintu, ku buryo bw'uko umenga baca bahindukiye bakakuraba wowe wizeye Imana, wowe uvuga ngo urasenga, bakavuga ati aho wa muntu atazi ibintu, urya nawe yahenzwe mu bandi. Nuko iyi si niko iriko irabikora, niko ibikora. Hanyuma ariko naho biruko ndashima Yesu ntazomunesha, Yesu ntaneshwa, Yesu afise ububasha bwose, ngo ni umwana w'Imana kandi ni umwami w'abami, ni uganza abaganza, ngo naho ico gikoko cashize hamwe ingufu zose kugira ngo nyene bagwanye Imana, ariko ntibashobora kubinesha. Muravye Bibiliya kangahe yaturiwe kugira ngo vya Yesu bizimangane, ariko gushika uyu munsi izina rya Yesu riracavugwa. Haleluya! Kangahe abantu b'Imana baturiwe kugira ngo baherengeterwe bakugweho. Haleluya! Ariko nugushikiza isaha baracahari bavuga Imana. Rero Satani akazi kiwe no kugwanya Kristo n'abantu b'Imana bose, ariko ntibazoherengetera. Niwabona bikunaniye guhagarara mu gihe kigoye, ntiwibaze ko bose byabananiye, hariho abandi bahagaze. Haleluya! Yesu nashimwe. Yesu rero ndamushima ku bw'aya majambo yanyeretse, ngo abatoranijwe, abahamagawe, bayobotse, ngo abo ngo bazobanesha. Nshuti, tuzobanesha. Naho bagomba bakatwica, naho bagomba bakagira iki, ntibazokwica Kristo ari muri twebwe. Ega gupfa siko kuneshwa, oya, gupfa ukava mu mubiri si kuneshwa. Bibiliya ivuga ngo hahirwa abapfa bapfira muri Kristo, ariko kuneshwa nukuba ugihagaze mugabo ukarekura Imana, ukarekura ivyizerwa muri wewe. Ariko rero ngo gihabwa kubagwanya, ariko ntibanesheje. Yesu Kristo niwe ari ku ngoma no gushikiza isaha. Hanyuma ku murongo w'15 arambwira ati, ya mazi wabonye maraya yicayeko niyo moko, amakungu y'abantu, amahanga n'indimi. Isi igizwe n'amoko menshi, isi igizwe n'indimi nyinshi, abantu bavuga indimi nyinshi tutazi, ariko ico gikoko ngo cahagaze kuri ayo mazi, cahagaze ngo cari cicaye, ngo arambwira ati, ya mazi wabonye maraya yicarako, ngo niyo moko, amahanga, amakungu y'abantu, amahanga n'indimi. Uyo maraya yicaye ku moko menshi, yicaye mu ndimi nyinshi. Uyo maraya kw'isi yose afisemwo ububasha. Naho kw'isi murabona dufise indimi nyinshi. Uyu munsi icago dufise izi saha ntikiraba bavuga ikirundi gusa, ntikiraba bavuga igifaransa gusa, ntikiraba bafise eka. Nukuvuga ngo uyo mwansi yicaye afise ububasha kuri ivyo bintu vyose. Ni naco gituma isi yose uko ingana iri mu gatengo muri iyi saha. Isi yose iri mu gatengo, si parti imwe gusa y'isi, oya, n'isi yose iri mu gatengo. Kuko ariko biri ni ibihe byavyo, nuko nyene. Imana idufashe. Ku murongo w'16, ya mahembe 10 wabonye na ca gikoko bizokwanka uwo maraya, bizokwanka uwo maraya, bizomuzingazinga,
bimukobe birye inyama ziwe bimutongoza umuriro. Aha turabona igikorwa kinini cyane kizoba, kuko data intsinzi yiwe ibonetse iba yabonetse, n'abagwanizi nabo baca baja munsi y'ukuboko kw'Imana. Ngo rero ya maraya yicaye kuri ya mazi ujya ngo hazogera igihe azomererwa nabi, azokokogwa, azokubitwa, azokwicwa, azokugwaho, azosangangurwa. Nukuvuga iki? Ivyiwe bizoherengetera, niko Bibiliya itubwiye. Kandi ni bande bazokora ivyo? Ni bande bazokora ivyo? 17 ngo kuko Imana, ukuboko kwa data, kuko Imana yashize mu mitima yabo gukora ivyo yagize imigabo, no guhuza inama, no gushira ca gikoko ku nganji yabo, kugeza aho amajambo y'Imana azoshikira. Imana ishimwe. Bishoboka ko aya majambo ngira ngo ntiyumvikana neza mu Kirundi, ndabavuge gatoyi mu Gifaransa wumve uko Imana igiye kubigenza. Haleluya, Yesu we. Uko Imana igiye kubigenza nguku ku murongo wa 16, Apocalypse 17 verset 16, haravuga ngo verset 17 ngo car Dieu, oya tumanda dutanga umurongo w'10 ngo les 10 cornes que tu as vu et la bête haïront la prostituée. Nukuvuga ngo ya mahembe na ca gikoko bizokwanka ya wa mugore ariwe maraya, bizomwanka. Kijya gikoko wewe ni Satani, naho no banza kubivuga mu majambo afoboye. Hanyuma bajya abantu nabo les 10 cornes nabo ngo nabami. Donc Satani azobanzamwe bakorane bagwanye la prostituée, bagwanye uriya muntu yigira Imana, bagwanye uriya muntu avuga ngo afise ubushobozi ku bantu bose, muramuza hagiye hose bava ngo ni Imana yahashitse. Bazohabwa ubushobozi bwo kumugwanya. Ubwo bushobozi rero bazomwambura ngo elle la dépouilleront de tout ce qu'elle a et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et détruiront ses restes par le feu. Hari igikorwa kinini Imana igiye gukora, igiye gukubita. Imana izobikora. Imana izobikora. Wewe nanje ntitwomeye ngo bizogenda gute, ariko Imana irafise uko izobigenza. Imana ishimwe. Ku murongo w'17 rero ngo car Dieu a mis dans leur cœur. Erega sibo bavyibarira ngo tugende kwataka, ngo tugende gufata kijya ngo tugende gukora iki kintu. Sibo babwibwiye ngo ariko ni Imana izoshira mu mitima yabo guhuza inama no kukigwanya kugira ngo bagikubite. Gushika ijambo ry'Imana ryavuzwe rishitse. Nta muntu yishize hejuru y'Imana, nta muntu yigize Imana ngo azaroranirwe. Nta muntu avuga ati jewe ibi bintu urabona ko ibi bintu bimeze uko ubu rero ndabihinduye, ubu rero nta wundi muntu, ubu rero ya data aracari ku ngoma. Haleluya. Ngo car Dieu a mis dans leur cœur la volonté d'exécuter son intention. Alléluia. Elles agiront d'un commun accord pour mettre leur pouvoir royal au service de la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit réalisée.
gushika ijambo ry'Imana rishitswe. Hariho ico Imana igomba gukora, hari Imana ico igomba gukora. Satani n'abakozi biwe bamwe bamuyoboka bazoja hamwe bashiremwo inguvu bakora ibintu bagende kugwanya kiriya kintu bakabagisenyura, kuko ari Imana yabivuze kandi ari Imana igomba kubigaragara. Ku murongo w'18, enfin la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui domine les rois de la terre. La grande ville qui domine les rois de la terre. Sidabishimitseko cyane kubera yuko atari ngombwa kugira ngo nsobanure ijambo kurindi nk'uko bimeze, ariko ndizera yuko abavyumvise mwavyumvise. Ico Imana yavuze rero niki? Bene data, iyi ntambara turi mu uyu munsi ntiyatanga uyu munsi, yateguwe kuva kera. Daniyeli yari yarayibonye, Yohana yari yarayibonye, twebwe tubona bidushikako gusa ariko ntitumenye. Ariko ngomba kukubwira ngo uyu munsi intambara urimwo, uyu munsi ibyo turimo uyu munsi, data ni wazi iki gihe aho tukigejeje. Ndatangara abantu ntibasobanukirwa kino gihe turimo ko kiri, ntibasobanukirwa ibi minsi turimo kwiri. Ndasenga Imana data ngo bakurure uruhumi ku maso, abakristo bamenye turi mu ntambara, kandi iyo ntambara igwanya b'Imana. Iyi ntambara igwanya b'Imana. Wo vyemera utovyemera sinje kubikwemeza, ariko nje kukubwira iki kintu Imana yambariye, iyi message Yesu yampaye. Bikugurura amaso, biguhe kumenya, biguhe gusobanukirwa turi mu gihe ikihe. Aya majambo Imana iguhezagire, uyasome uyasubiremwo. Uyu mugore yicaye kuri aya mazi twabonye ngo n'isi yose. Hanyuma ngo yambara impuzu z'inyambara bami, ngo uyu mugore yambara impuzu z'inyambara bami, impuzu zitukura, wagendera ku ifarasi. Iyo farasi ngo nayo ikaba ifise amahembe, imisozi ifise imitwe 10, kandi igafita n'amahembe, no imitwe 7 igafita n'amahembe 10. Uyo muntu ninde? Ico kintu ni giki? Uhora hagutabare agusobanura ivyo bintu. Ariko ico ndiko nkubwira ngo uko bimeze kose niko biri, niko bimeze, tubibayemwo. Ariko ico bigamije gukora ntikizoshitswa. Data ntawe umunesha, abana b'Imana ntawe banesha, nta kizodukura ku Mana, nta kizodutera kudutesha ibyo twizigiye ku Mana yacu. Oya, kuko data azotugwanira kandi nivy'ukuri, n'umwami w'abami, aganza abaganza. Ureke ivyishira hejuru, vyishire hejuru. Abiyita Imana, abiyite ko bagomba gukontorora isi n'ibiri muri yo, abiyita ko bagufise ku bubasha, bareke bagende. Ariko intsinzi ni ya Yesu, ni y'abana b'Imana. Imana nibahezagire. Yaraye amajambo data yambwiye ngo intsinzi ni ya Kristo n'abana b'Imana. Niri jambo hagati y'aya majambo yose y'ibi bikoko utasobanukiwe kandi ntashatse gusobanura, ndagomba kubarira ngo intambara. Uyu murongo wa 14 ngo abo bazogwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi uzobanesha. Haleluya. Kuko ari we aganza abaganza, ni kuko ari we aganza abaganza, n'umwami w'abami, ngo kandi abari kumwe nawe. Haleluya. Abari kumwe n'uwo mwagazi w'intama w'Imana, abo nyene abo ngo bahamagawe,
bayobotse nabo bazobanesha. Imana ibahezagire. Data turagukengurukiye kubwira ijambo ryiza ryihumure utubwiye. Urakoze ko usobanukiwe ibi bihe turimwo uko bimeze. Mana urakoze kuko utwuguruye amaso. Nuko ndagushimiye ko intambara atari yacu ariko ari intambara yawe. Mwami ibyakwinantaje ko byose warateguye inzira uzobikubita hasi bakamenya ko ari wowe uganje ku isi yose. Urakoze kuri umwami w'abami, urakoze ko ari wowe uganza abaganza. Urakoze mwami Yesu ko batoranijwe, urakoze mwami Yesu ko abantu baguhungiye ko, urakoze mwami Yesu Kristo ku bwoko bwawe buzomunesha. Ndagushimiye ndaguhaye icubahiro uri umwami. Nuko ushishike guhezagira bene data no kubaha kongera kunezererwa mu mburi canke mu butumwa uri kurabaha. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndabishimye. Amen. Nsubira ndabibutse ko iyi shene ari shene Habonayo. Hanyuma nomero za telefone ko ari +46 768 0065 46. Data wo mwijuru abahezagire. Amen.